abona ko arafise agahinda muga kavanze kandi no kwiremesha yaje twaganiriye bwabo ico nabonye gusa nshimira Imana yuko ivyo bintu byose atabigeze ko ubu yari umuntu nyene uri kuramura ubona yuko yiyakiriye kuko asa neza ni umuntu w'umunyamahoro kwa kundi nyene ego yaragerageje kuyakira vraiment sino wowe uri yinde kamwe ati je ndi Belle Chris petit frère wa Fabilove kunuku ngo je sindakuzi basi nimba utanzi bimeze ukunuku nashaka vraiment murikiranira kino kibazo mumfashe ibishoboka murabona ubuzima bwino ngo none wewe ngushora kugendana ngo n'umwana ngatarakwiza imyaka nkande iki akamonagira ntere cyane kuri leta ego nta na byinshi gose nza kuvuga nta muciriyemwo mbe amategeko avuga gute umuntu amara umwanya ungana gute ataraburana bibaza ko ni nka simwa ziheze utaraburana acakurekura gawe Yewagwana ma people mwiroce muramutse nizere neza ko mumeze neza iyo mumeze neza tumeze neza ishoboye msegondo sura ina alongside but mix easy ariko niteka ridasanzwe uriko dukurikirana abari mu gihugu cyacu Burundi eka n'aba diaspora giye tandukanye niteka ridasanzwe ariko murabona neza yuko nakiriye bakuru banje Fabilove hamwe na Jado ariko twazinutse mu gikorwa ciza cyo guhimbaza Imana kuko ndazi neza yuko hari benshi mu mazimisi mubona ku mahezo sociaux benshi bavuga ati Belle Chris ariko turaza kumva byinshi turi neza mukinaniha ubona neza barahazi kuri Teya Sokactie iri impande yibohero rikuru rya Mpimba aho twaramutse kuri no munsi dushobora kugendera umuririmbyi wanyu musanzwe mukunda cyane mwaba mubona ku mbuga muri kino gihe ariko arazunguruka cyane beshe bavuga ati Belle Chris turiko turamusabira imbere y'Imana yuko yerekugwa murazi neza yuko ari umwana w'igihugu cyacu Burundi yari karatezi imbere y'igihugu cyacu Burundi biciye ku mpano yiwe yarafise ariko imbere yuko nza kuvuga byinshi reka manze nakire Fabio the Kitchen Boy igihe kiri mutariko muramubona ariko Rwanda kuri Anashia twamubaza niyo twaramutse mu gihugu cyiza cyo kugenda kuramutsa umuvukanyi wacu Love umeze neza brother ibana meze fresh sana amakuru yawe man meze bon meze fresh good kabisa ramutsa abakunzi bawe ndazi neza yuko bari bagukumbuye kukubona kuri screen check kuri kamera yose mu gice cy'u Burundi murakoze cyane nimaze uko ni the first time mbone sengera muri no mwaka sinzi na 2025 kuko nari maze igihe narahagaritse ibintu by'amayimage cye vyiki so rero novuga yuko ndabaramukije ndayifuriza n'umwaka mwiza kuko niho tukibonana bisiga navyo nizere ko mumeze neza cyane turashima kurundi ruhande turabona Jado muramuzi n'umuhitsmaker muramuzi ku ma video mesha giye tanzkwanye Jado umeze neza mukuru wanje safi sana umeze bien sana cyane gose ndamukiriza ko radukurikirana ariko radukurikirana mwese yambu ego Jado trip kuri no munsi twaramutse tugendera umuvukanyi mu buhero rikuru rya Mpimba aho ubona neza yuko kuri no ncuro ndibaza neza yuko baraza kumva byinshi baraza kumva kungena umuririmbyi wacu amerewe umwana w'igihugu Love ndakeneye yuko uducira ku mayange kuko twari kumwe twavyiboneye ariko abakunzi barakeneye kumenya ati Belle Chris byifashe gute wamubonye mwayaze ariko hari benshi bakeneye kumenya ko gakuru keza bon je ubwambe na mbere no banza nkashimira kwanza abantu novuga yuko bagize uwo mutima wo kuvuga ati turifuza kwifadikanya na nibibazo Belle Chris arimwo abo nabo noshimira Jado Good Trip nyene turi kumenga ngira muramumenyereye avuga ya makuru nyene murabizi shimire n'abandi benshi batandukanye kuko hariho groupe ya Cihaba yo kugira ngo bashobore kumushikako naho benshi batako baragaragara imbere ya kamera ariko no musi wari umunsi nyine kugira ngo dushobore kuza tumushikeko turi benshi so rero jewe twaganiriye nabonye nyene urumva uri hajya antu ntihabura kakantu ko kuba wumva umenga nturemye cyane abona ko arafise agahinda muga kavanze kandi no kwiremesha yaje twaganiriye bwabo ico nabonye gusa yaragerageje kwiha amahoro kuko muravye urabona ko asa neza za swege ziwe zatakaye ariko mugabo kandi niyo muko muraganira urabona ko hari akantu nyene ya nico rero novuga ariko tugerageza nyene kandi kubandanya turiko turasaba ababijejwe bagerageze kubandanya baraba ko vy'ukuri umwana w'igihugu yorenganurwa
ko je ku bwanje ivyo nzi nuko mbona ko yarenganijwe yararenganijwe kuko naho dossier iri mu butungane muga ku bwanje je ndavuga nka jewe novuga yuko uravye igicapo c'irya dossier urabona ko yararenganijwe Jado nawe nyene washoboye kwashika wamubonye Bericlis kandi azi neza yuko mwagiye muyaga ubugiye butandukanye kamwe tubiri Bericlis bamusanze gute nicaye ikintu ubona neza yuko uremesha abakunzi b'umuziki w'u Burundi canke abakunzi ba Bericlis muri rusange abakunzi biwe ego n'abakunzi abo kubona umuntu wari we wese yidegemvye ego no baremesha ego yuko ameze neza uri kuragerageza kubira nkuko Fabilova bivuze Bericlis aragerageza kwiha amahoro ko yaba atari umuntu yiha amahoro yamaze kwiyakira muri ibi harimo ntabasa kujya twabonye asa rero byampaye n'ikiyigwa yuko umuntu iyo amaze kubona ageze muri situation ego quelconque yuko ategerezwa nyene kuyadapta muri iyo situation arimwo ubuzima bukabandanya kuko uri kuragerageza kumviriza ivyamushikiye canke urubanza rwiwe uri nkundi muntu ari babantu bafise ishavu ryinshi wagusanga wakoze ibitari byo usanga uri yahuye canke ukagira gute ariko nshimira Imana yuko ivyo bintu byose atabigeze ko ubu yari umuntu nyene uri kuramura ubona yuko yiyakiriye kuko asa neza ni umuntu w'umunyamahoro kwa kundi nyene yaragerageje kuyakira vraiment sino byari ibintu biteye agahinda cyane kuko uravye ivyo yagirizwa ugacuraba uko bimeze umwanya mazeyo ivyo yagirizwa ugacuraba nyene ntibiryoshe birababaje kabisa nico gituma tuguma dutera kamo ababijejwe yuko boraba nukuri bagakurikiza amategeko bagakurikiza abategeko ubutungane bugakora nyene nkuko ari ubutungane ndibaza neza yuko haraciye igiringo kinini ariyo nk'imyaka 2 irenga ku gatoyi muyaze mwumvise ababarira gute urubanza byifashe gute nakayi kantu kiremeshe twavuga ati Bericlis mu minsi iri imbere turamubona nabo nyene yidegemvye oya kurema ho urumva ivyaturemesha yuko yovayo byihuse ni byinshi mugabo urumva nkubu uye ngira ngo indemesho ntiziguma ari nyinshi kubera uri kuraraba by'ukuri yategezwe kuba yidegemvye jewe naragerageje kubaza nyene kuko urumva bijya n'ibintu vraiment umuntu wese w'umugabo cyangwa w'umuhungu byomushikira ariko ugerageje kuraba uwo mukobwa sumuminaire amatwa dusumira kandi n'ibintu biri réel umukobwa ashobora kuba afise n'umwana yavutse inyuma yuko Bericlis afungwa donc kandi umva so wiwe nuko raba igihe uwo mwana amaze rero nicyo gituma navuga nti ubutungane bwo bikurikirana vraiment kugira ngo uyu mwana w'igihugu yidegemvye yego Fabi kenshi barakunda kuvuga yuko usa uri nka grand frère wiwe ni muzino bisa nko kuri grand frère wiwe mu muryango bimeze gute bagona iki mu muryango wa Bericlis canke wumvise iyo nkuru yuko hariho ujya mu muntu bamwagiriza yarashoboye kuba afise ikindi kibondo hariya ku ruhande mu muryango bimeze gute twe twaravyumvise ariko kandi novuga yuko namakuru yizewe kuko nibimenyetso byose ni ibintu vyagiye biragaragara yuko ujya mukobwa nyene bamwagiriza afise umwana deja yaravyaye kandi uwo yavyaye ko si Bericlis nukuvuga ni ibintu kandi ikindi kintu naco ngaruka ko inyuma gatoya nukuvuga Bericlis ukuntu afunzwe biranatanga kibaze kumara imyaka 2 irenga ariko utaraja kuburana ataburana utaraja kuburana hanyuma ikigira kabiri naco nukuvuga Bericlis hano bamufatiye mwibarabara bariko baraganira n'umukobwa ntabwo bamufatiye muri action ntabwo bamufashe ngo barahantu bariko barakora ivyo bakora cye bamufatiye donc yahowe ugwikekwe muri make so rero je vraiment nukuri novuga yuko abasanzwe bafise ino dossier canke nabandi bafise ico bashobora gufasha ogerageza bakaraba ngene umwana w'igihugu ashobora kuba yorenganurwa umwana kirondera kugira ngo nabone kazoza kiwe kine naco n'umuntu asanzwe novuga ava no muri famille novuga imukeneye cyane ego twese abana turakenegwa ariko mugabo arazi iyo umuvyeyi agufise urakana kamwe
n'umuvyeyi novuga ariko araja mu za bukuru birababaza gose nta papa wiwe agira ugaca ubona dosiye ngene imeze donc novuga yuko ni ibintu bibabaje gose rero kujya dusaba abantu babijeje ariko kandi ikindi naco kintangaza nuko ku bandi baririmbyi batandukanye nuko hagiye harabaho amashirahamwe ahaguruka akavuga ati reka duhaguruke tuvuge wanashima bamwe banavugirwa n'ibintu biboneka bakaja kubasabira ibigongwe ariko ugiye kuraba kuvyerekeye Belle Chris vyari ibintu vyoroshe ko bashobora ku cyane gose mugabo niho nyine nagira ngere kuko hari abartiste benshi bagiye mu munyororo hari ba Olege hari n'abamenyesha makuru ndibaza neza yuko barabonye yuko na kapiteni yahora mu munyororo ariko nyine yarashoboye kurekugwa muri no misi ari degemvya bo baranarengutswa bakanaburana bigatangaza benshi abaririmbyi muko mukora iki canke igisata gihuririyemwo Amicale des Musiciens bako bakora iki kugira Belle Chris nawe nyene tubona neza yuko ahari ntiyishimye ariko turazi neza yuko hari abamazeyo igihe c'umwaka bakarekugwa canke bagashigwa mu gushikiro saha bameze neza abaririmbyi bako bakora iki muri rusange canke yo mashira hamwe Bon, je ivyo ntavyo nomenya byo saba nyine kubibaza ayo mashira hamwe kubera ko twebwe ico dutegerezwa gukora turagikora nimba ari kuvyerekana muri publication nimba ari kubivuga kubimenyesha kwerekana uko dossier imeze donc ntaco tutakora nk'abantu b'umuryango gusa ikigaragara bategezwa kuba bavyitayeho basi siho bari me jewe ugiye kuraba urabona ko nta kwitaho dossier ya Belle Chris yigeze ibaho mu vyerekeye entertainment kuko uramaze kubona combien de fois bahamagara meme na novuga se barundi umukuru w'igihugu ahora atuma kugwaruka bakaza nta muntu numwe ndigera numva ashikiriza ico kibazo ca Belle Chris so rero bisigura ko hari hakabazo kari ndani k'abantu bashiramwo novuga uwundi mutima kuvyerekeye imbono y'ukuntu babona Belle Chris so nico novuga ariko ibisigaye vyo nta cyari kuba kigoye kugira ngo bashoye kuba bo murekramira mu bisanzwe abarundi tubatahura ibintu ukundi hari abantu dutahura ibintu ukundi twabya sense itariyo ego no kuvuga naho n'imbere ya se barundi yego urashobora gutanga karoti hariho nk'umujene ego hariho nk'ugwaruka yitwa Belle Chris yarazwi cyane ku ma réseaux sociaux no mu artiste mugabo naho utuba ari we insista ko cyane ego ugashobora kumwereka nk'akarorero uti twagira tubasabe nkuko mutwereka yuko abajene dufite uruhara rukomeye kandi mu byerekana ko mutwitayeho ego tubasabe yuko nko kurikirana cyane hariho ugwaruka donc hari ukuntu je nyene no saba Imana ico kintu zikidukuremwe abarundi kuko abarundi benshi turafise vraiment umugera w'ikintu bitishari n'inzigo wowe ukumva neza yuko umuntu umufitiye inzigo kamengo umwifuriza ubuzima kwanka umuntu ku buryo umwifuriza yuko atobaho ego rero uri kuraraba Belle Chris ari hajya mu buroko kubera ishari n'inzigo sivyo rero ugishikirije se barundi ukamubwira uti hariho n'ukuri abajene bankirizwa ubuzima nabo bafise nk'ivyo bapfa ivyo babahora ugasanga umuntu arabaye mu munyororo igihe kinini ukabona neza yuko ari akarenganya twagira tubasabe mu bishiremwe inguvu mugahizo gatanga nkako karorero kabuzi bari mu karenganya nkako Belle Chris afise yego kugira ntibave bibaza ngo niwe ngo washatse kwensista ko cyane abari uvugira mugabo kamwumvisha yuko hari abajene bankirizwa ubuzima ubuye kazoza kabo kariko karapfa kubira inzigo n'ishari y'abantu babagiriye bakaja mu munyororo kandi atariko vyategezwa kugenda ugasanga ntibikurikije amategeko gato ingerageje kubunganira none ntiwibuka gatoye ntanza karorero muribuka kuri Orege je ndibuka ko kuri Orege igihe yarapfunzwe barabona bamenyesha makuru ko baravuga bariko baravuga igito gitabwa iwabo n'ukuri mu muciri nkoni ngufi bikini ukabona ko babikazemwo kuri Belle Chris ubenga hari ikindi kibazo turakeneye kumenya impamvu entertainment mufite ikibazo ikihe nere nimba hari abantu bamugirira ishari haba mu baririmbyi canke nabandi bamugirira ishari kubera ngo yavuga ngo yambarira ngo 50 millions ngo 20 millions ubure nayari urumva so rero jewe nashaka kubaza none nimba je nibesheye wewe ntakubesheye none bitera ikibazo
nta kibazo na kimwe ni none gutahura ivyo bitera ikibazo kandi twari muri entertainment benga mu muziki reka dubanze duhere ku maradiyo aho mwebwe amaradiyo nta maradiyo uvuga ngo iyi ngo niyo nsumba zose ngo canke ngo ngiyi ngo niserukira izinde kandi atari ivyo none ko twe tutaca tubanka twabaririmbye twama twaririmbye ko turabami twebwe twimika abandi tugira gute n'ivyo turabihogwa mugaje barabimpora ariko urazi ikibazo nciyengira kuko Love ari muri bamwe akunda kwidogera cyane abanditse n'amenyesha makuru kuko hari ukuntu bakunda kumwegeza inyuma ubwo Berry Chris niyo wari karaguhogwa man yo kuri Gafre wiwe bon urumva nk'umuntu anyanka wewe urumva ntashobora gukunda Berry Chris ico cyo urumva kiri sûr ariko kandi hariho n'abandi bamwanka uko nyene wanashima no mu bantu bankunda je bwaba mwanka uko nyene ngo ngariyemera igira gute bon ivyo ndabizi ni ibintu birimwe amariske surtout nga mu Burundi tutarataho ico bita showbiz donc ni abantu none je nturumva baririmbyi benshi banyidogera ngo umuntu ngo yita king ngo azona ngo abantu bita abakingi ngo bita abakingi sasa iryo jambo king narisanze ahantu no kuvuga genda uritore nawe kandi aritora kubu genda uritore amugiyite so rero ni juste uza gusanga habaho utuntu tw'ishari inzigo iki bacu usanga rero bituma n'abantu badashobora kumuvugira je ngaro nk'ibintu novuga Berry Chris yashoboye kuvugana n'umuririmbyi abaririmbyi bo nga muri entertainment iyi nyene yo nga no kuvuga akavugana n'umuririmbyi akamutelefona akamubwira ati nagize ikibazo agifatwa iminsi ya mbere nagize ikibazo kuno ku muririmbyi agaca amubwira ngo wowe uriyinde akamubwira ati je ndi Berry Chris petit frère wa Fabi Love kuno ngo je sindakuzi hama akamubwira ati basi nimba utanzi bimeze ukuntu nashaka vraiment murikiranira kino kibazo mumfashe ibishoboka murabona ubuzima bwino ngo none wewe ngo ushobora kugendana ngo n'umwana ngo atarakwiza imyaka nkanda ibaza muririmbyi vraiment nta kwibaza kandi umukobwa kweri ariko je nashaka kuvuga uwo muririmbyi kazi nzomwanka n'ubuzima bwanje bwose kweri kuko ntushobora kumbwira ingene ushobora kubwira umuntu afunze ukamubwira muri aya majambo akaze mwe nayo nimba atacu ufise umufasha usubiye kumukomeretsa ku mutima gerageza nimba atacu ufise umufasha gerageza ufumuhora cyangwa umubwira ati sawa nzobiraba ibi biherere ngaho mwa guca umukora mu nkovu gushobora kugendana ngo n'umwana atarakwiza imyaka gute deja na dossier ntayuzi umwana aravuga ko ari kararenganwa mugabo wewe nawe uri kuri yahitamo kumukora mu nkovu kumubabaza byarambabaje cyane uwo muririmbyi kwera hari uwo muririmbyi kazi aramenye vraiment nimba twakundana no kuri sinkimukunda vraiment sinkimwiyumvamwo n'umuntu novuga adafite umutima w'ubuntu kuko deja ndazi kamuzi nta muntu wo muri entertainment atazi umuntu yitwa Berry Chris ntibibaho so rero namubwiye ati vyakiruko nta kundi iko bimeze nyene hari abantu nyene ubona mumenga bafite inzigo ujya mu peti sindamenya urazi ko hariho n'abaririmbyi baririmbye indirimbo ukabona ngo umupeti ngavuga ngo afisenga impuzu zizimbye ngo kumbe ngazigurira mu ruvumera arababaje arakubabaje umuntu none yabuze ko yambaye impuzu zizimbye none bigutwaye we nawe créative wawe kuko nawe wo kuraba ntiyabuze ivyo wiyemeramwo kandi atavyo ushoboye Musanze gerageje kumanira Fabi Love na Jado Berry Chris arikazira ikinovugo juste n'ugwanku ikino ndiko ndabona ugiye kuraba no ku marezo hari aba youtubere aba promoter bishya baragerageje kubibira bavuga ati Berry Chris amukiri inkoni ngufi uzosome mu commentaire afisa amahera menshi nigombo muri byumvikana ko ari ugwanku amufitiye rero ico novuga nka Amicale de Musiciens cyangwa Coopérative de Musiciens nibagerageze bagira ico bakoze apana kuguma bari hajya comme stati bari bakwiye kuraba ico bakora bonyene bakatwereka byukuri ko ari abarongozi bacu kuko nkuwa Amicale de Musiciens waripowe hari jambo aravuga ku bya Berry Chris ne Berry Chris ntamuzi nari muri entertainment mugaripowe Coopérative de Musiciens bari mu biki bose barapowesheje no kuvuga kila mtu na maisha yake we baganya intérêt zabo ariko juste ntibaraba babaririmbyi nabo barongoye bimeze gute bari mu biki ahubwo ikintu ndiko ndabona bonyene
bariko bankiriza ubuzima bwa Belle Chris irondere kazoza ego ngira bashaka bazokora izamashaje nta kundi ariko mu kurangiza Jado nica ikintu umva wosaba leta vyeyi leta nkozi ndazi neza yuko ishigikira ugwaruka muri rusangi kugira nawo umwana w'igica c'u Burundi kuko amaze igihe kinini cyane ari mu munyororo yumve neza yuko yo kwidegemvye bo uyu KG ariko arabivuga Ego. ngo amashira hamwe y'abaririmbyi ngo amicale des musiciens coopérative des musiciens ego ayo yose n'amashira hamwe y'aba artiste ego bon nukuri cya kintu nyene cishari n'inzigo ego nico nagira mpamagarira abarundi tubihebe kuko sinzi mugabo je ukwemera kwiwanje Ego. ndemera yuko hariho iherezo tuzogira amakabaho ubuzima inyuma y'urupfu ego nimba ivyo vyemera mhm umuntu yarakwiye ko gucumura nk'ikindi cyaha basigifise hariho icyaha basunacumura cyakugiriye ngira nk'akamaro ego mu nyuma mugo gasanga wacumuye ego mugabo nko gucumura icyaha vraiment cyo kumvira inziga umuntu ishara umuntu nta kibazo na kimwe mufitaniye ariko gusa ngo ntiyidegemvye bo jewe rero ya akamonagira ntere cyane cyane kuri leta ego nta na byinshi gose nza kuvuga ego mugabo ayo mashira hamwe y'abaririmbyi bobo umengo bari muri bras de fer ego uwemewe n'aba artiste n'uwahe donc ibintu nk'ivyo mugabo icyo tuzi twese amicale des musiciens niyo izwi na leta ego sivyo niyo yabayeho na kera leta iyizi ishobora kuvugira umuntu bikumvikana rero akarorero nagira ntange imyaka 20 irarenga umugambwe uri ku butegetsi ari utwara ego uratwarira bose atari ukuvuga ngo no kubera bawurimwo cyane sivyo ego amicale des musiciens kuri uno mwanya kubwira iti umuntu atari umumambre wa amicale des musiciens ngo nta kamaro ko mukurikirana vraiment ariko none bakari kibazo sivyo n'umurundi birazwi ko ari umu artiste ego none kugira ngo basi niyabona akazi ka amicale des musiciens yuko yitaye aba artiste niya mukurikirana zoheza aca ashima jemwe ahubwo hari ikibazo nagira ngire ngaho ndamaze kuvyumva just hariho nk'amashirahamwe usanga ajejwe guharanira agateka k'abana sivyo nibaza yuko ugiye kuraba abana ajya amashirahamwe avugira nibaza ko atanu umwe aba yanditse hagenda muri iryo shirahamwe haba ari umumambre w'ishirahamwe so rero no kuvuga Amicale des musiciens ntayitwaye vraiment ndabona ntazoga yes ifo ko bantora ntayitware sino ari bibazo bimwe vraiment je ndayirimo ndafise na carte ariko hari ibintu bitaramera neza bitarafata inumbere erega par exemple ntaciye ntayo ndima Amicale des musiciens mbonye ikikora ibintu nk'ibi navuga nguvu zo kwijamo ndabisigira goye uno munsi nimba ari shiramwe vy'ukuri ry'abaririmbyi bakaba abantu baguma bavuga yuko leta ntibitayeho abaririmbyi uburyo bwabo buri hasi nivyo hariho ibibazo leta nayo yiga igihe kinini nk'ibibazo byo kwinjiza amahera ku marezo socio si ibintu Amicale des musiciens yoshiramwe inguvu gose ngo bice biba ku bwayo mugabo ivyo leta irabizi yuko tuvyifuza na leta ubwayo irafise ama institution bafise ibisata vya communication usanga bafise nabo nyene ama réseaux sociaux bakeneye ko yinjiza amafaranga presidence urabona irafise ntuzeye chaîne ya YouTube iri hejuru nabo nyene yo kwinjiza amafaranga akinjira mu gihugu Assemblée nationale sivyo mugabo hari ibibazo basi leta nayifise mu ntoke mugabo natwe nk'abantu bari mu bintu vya entertainment canke muri artisanat nkuko novuga Amicale des musiciens jewe kuva nkiri na muto namye nidoga burya nkubu vy'ukuri abatwara Amicale des musiciens nkubu bose aba leta bati hariho nk'icivugo kiba kigezwe buri mwaka umengo umukuru w'igihugu aravuga icivugo tuzogendera ko kuwo mwaka Amicale des musiciens nkubu yose biti turakeneye yuko turasavye leta mvyeyi yuko kuri ico civugo haba higanwa ry'indirimbo ijanye nico civugo cyo mwaka cyo turagira ko mu gihugu cyose iyo ndirimbo izohora iba muzugurura ku radio y'igihugu iyo ndirimbo ipromoting ku ma radio avugira mu gihugu cyo Burundi ico kintu leta yohavye canka kweli oya bro ndagutera inkuru byose aho bigaruka muri yanzigo yakazikira muri ryashari kuvuga ati iryo higanwa ntiryaba kagahungu hariye fo katari bwafate na 5 miliyoni katsindira miliyoni 20 cyane kazoca kaza kagira amanyama ivyo nimvyo bintu dukwiye kuvamwo leta rero no yisaba yuko
ubutungane bukore nukuri ntihagira ego n'amarangamutima hari gihajamwo Ego. iyo uri kuravugira umuntu Ego. muga nta marangamutima ba mu butungane nta santima zibamwe Ego. uretse ko hari igihe n'ikigongwe kibaho nico kigongwe babonye nukuri yo kigirirwa Ego. akigirirwa umwana w'igihugu yidegemvye murakoze cyane gose mu kurangiza love anice kinumva usaba bagenzi babo baririmbyi tutitaye kuri Amicale des Musiciens ahubwo abo musanzwe muri rusange rw'umuziki mu ntambara muko muragwana y'umuziki w'u Burundi. Bon, je mu isanzo nivuga yuko Amicale twayishizeho kugira yumve nayo uruhara ifise kuko yitaba ifise ico gikorwa tuba tubona ko ifise akamaro ntabwo twari kwicisha mu kano ariko no saba abarimvyi bose muri rusangi niyo Amicale irimwo n'ayandi mashirahamwe arimo yuko yogerageza nayo ikamenya yuko no munsi n'uyu ariko ejo nawe ushobora kuba ari wewe kuko ibi bintu by'ingorane ni ibintu bishikira umuntu wari we wese kandi n'ubutegetsi burahinduka bw'amashirahamwe no kuvuga ejo rero rishyame rishobora tuzarikorera twagwa n'uwe ejo rigatwagwa n'uwundi ugasanga kumbure wewe azoba atahuruyu cyangwa atahururiya rero no kuvuga igihe rero zogira ingorane nawo waranse gutahura bari hanyuma nabo bagaca baje muri iyo nzira yawe urumva ngaho ko bizoca biba bibi rero tworaba tugakora neza akaba ari cyo twigisha ugwaruka gose cyangwa umuntu wese ari karaturaba bakatwisunga donc so hanyuma ikindi kintu naco nagira mvuge nuko jewe mu isanzwe mbabare kuba ngarutse ku kintu cerekeye Amicale des Musiciens mu isanzwe je ndibuka mu myaka yahera wamenga ururirimbo bari bafise nka hymne novuga yuko ari afise ururirimbo rwo kuvuga ngo 3 d'auteurs musanze nico kintu wamenga cyubakiye kuri Amicale des Musiciens mugabo ubu rero nyakubahwa mukuru w'igihugu muhisi Petero Nkurunziza yarayisinye hanyuma yaje kuyisinya baca baraceceka kubera ko nta bindi bikwirikira babona ubu rero vya bindi vy'akamaro vyose urumva bisigura ko ayo mashirahamwe yacu yari yubakiye kuri urwo runtu gusa rwo kuguma bavuga ngo 3 d'auteurs muga 3 d'auteurs ugiye kubiraba si umva cyari nk'ikintu c'icitwazo ego naho gikenewe mugabo sico cyari kuba intambamye cyane gose rero nibagerageze kwitaho ikintu bita organisation hanyuma bakuremo ibintu vy'uduntu tubacafuza babuze vy'ishari cyane vy'iki kugira ngo aba mashirahamwe abushitse koko so hanyuma jewe ikine naco no tumira abaririmbyi nuko bogerageza bakamushikako Berkris bahashike bamurabe bamuganirize ndazi yuko nabo nyene bazokumva vyinshi kandi bazohigira vyinshi kandi banamuremeshe kameme cyane gose yeah Maure ndagushimira man nawe turabashimiye ego hama icyo namagara abarimvyi bagenzi bacu ego bimwe bishikiye umwe natwe hargiye vyodushikira ntawe uze ejo hiwe nibagerageze biteho umwana w'igihugu Berkris wogira icyo akoze iyo bafise nk'inguvu uko zingana kose kuko twese dushize inguvu hamwe vyokunda Jadra ashaka gushikaho ntoshika ego Fabio yoshikaho ntoshika ego umwese akoreshe inguvu ashoboye uko bigenda kose ego Berkris vraiment atuma kirigwa inkoni ngufi si namba yagirizwe icyaha ariko kumara deza vraiment taraburana virumba biri ikiringo kinini ya cyane hanyuma rero tuje hamwe twese turabe icyo dukora dusabira ikigo Berkris nta muciriyemwo be amategeko avuga gute umuntu amara umwanya ungana gute ataraburana nibaza ko ni nka simwa ziheze utaraburana acakurekura gawe akubise 2 azirenga habunyibukije rega iki kibazo cari gifise mu minwe umuvyeyi wacu Maître Jean Muvayo siko nibo nyere yarafise mu minwe ku ntango ariko sinzi nkungene vyifashe tukiraho nyene ikibazo cya Maître Muvayo nagerageje kucumviriza hari abantu benshi bagerageje kucinjiramo bakeneye amahera urumva Maître Muvayo acha urazibukira sinzi ko wibuka ibintu shimamanda yigeze guposta byagiyemo abantu benshi bashaka kurira kuri Berkris umwana ari karapfa nawe ugomba kumurira koko rikwere tugerageze tukiri umutima w'ikigongo umutima runtu nivyo biranga abarundi bro ego cyane love ndagushimira cyane ariko abakunze baragukumbuye bro ndabizi ariko nizera yuko umwanya waciye si usigaye nibaza ko sinshimye kuvuga byinshi ariko nibaza ko
nta kwezi gusigaye Ego. yeah. Abakunzi bacu turabakunda cyane mubandanye musabira Imana Berry Chris kugira ahari ndibaza neza yuko ntameze neza cyane ariko tunasaba cyane n'umuvyeyi mushasha muri kino gihe Lydia Sekera mama wacu ubona neza yuko ndibaza neza yuko iki kibazo kiraba murundi wese kuko umwana w'igihugu cyacu Burundi ahari nameze neza dushobora kuba turiko turatwenga mushobora kuba muko murabona neza yuko tuvuye kumuraba ariko twashitseho ndazi neza yuko umuntu urashobora kumubona uku ariko ku mutima babaye ndabakunda cyane mugira amahoro menshi mu miryango yanyu hasta la vista Jables ego afite ikibazo ngira nkubaze ngira ntazobishiramwo cameraman ego jewe banyita ngo n'umujournaliste w'umukomedie ego ariko naragize journalisme nta muntu arakubwira yuko ufite ton journalistique nziza nyine ya fresh ego kwanza urafite nuze niveau d'étude ufise irakurekurira kugira umuhanuzi wa mbere wanje nuyu okay bon abuna kudekuvura amatara mugabo gusa ntibanyemera umuhanuzi wa mbere yanje nuyu ego ndayifise kuko na stage narayikoreye kuri radio Ejo Heza FM ikiri nshasha twakorana na match ariko kumvo yuko usanga ubuzima ariko biba ngombwa yuko nyene tuvyumva basi rero nk'umuntu yaciye muri journalisme igihe kinini ego amaradio afise ikibazo ego cyo kwirondera abantu baba bashaka kumenyekana cyane bamenyesha makuru bagenda kwisabira canke famille kuko nabibaye mu gihe kinini hari bamenyesha makuru basanga dukorana bagiye kwisabira gukorera ubuntu ego kugira ngo kandi ugasanga talent kuri sikirenga ego nka wewe iyo mafise nka jewe media ikomeye ego we no kurondera nka kuriha hama nkagukoresha bro cyane imana ibirimo ugiye kuyironka iyo media asante sana bon c'est chaîne yitwa Burundi News Family bon sinkora cyane bivanye n'ubuzima bwa misi yose mugabo nyene abantu bankwiye kubaryohera nkuko baba banyifuza ariko usanga yuko birakunda bo ndabishibiye sana bro turabakunda cyane Jables ciao